Ingwara y'agasama nukuri ni kiza cateye mw'ikambi impunzi ya Nyarugusu. Iyo ngwara y'agasama yatanguye kwibonekeza mu ntango z'ukwezi kwa kane, aho wasanga umwana umwe bibonekana ko afite ibimenyetso vy'agasama, ugasanga ku mubiri we hariko uruhere rwinshi ruto ruto, akagira n'agakorora, agashuha, n'amaso ugasanga amaso yahindutse. Hanyuma rero niho batangura kuvuga ko hari ingwara y'agasama, ariko vyabonekana ko ari ibintu bisanzwe. Ariko buke muri uko kwezi kwa kane gushika muri uko kwezi kwa gatanu itangura kuza iribonekeza ku bana, eka mbere no ku bantu bakuze. Mugabo ubu rero aho bigeze ni Bugesera hamwe atacokorwa abantu ngo imiti iboneke ku bwinshi n'incandago iboneke. Ntikiraba ngo waracandazwe canke ngo wararonse urucanco kuva ukiri uruhinja. Twebwe n'ukuri n'agahomera bunwa, ibitaro biruzuye, abantu b'abagabo, abapfasoni, eka mbere n'abana bato bato. Iyo ngwara ntabwo iraba n'imyaka, maze guhitana abana 3, umukongomani umwe hamwe n'abarundi 2. Abana nta muntu akuze arahitanwa n'ico kiza, ariko birateye ubwoba uravye ingene iguma igwirirana n'abantu ingene bashishikara kwanduzanya, kuko ingwara y'agasama n'ingwara yandura nk'uko bivugwa n'abaganga. Rero nta kintu na kimwe tubona kibukira ko kugira ngo habonekane urucanco rwo gukinga iyo ngwara. Rero twagomba gusaba HCR n'abajeje amagara y'abantu hano muri Tanzania, cane cane abajeje amagara mu makambi y'impunzi, ko bokwakwanya mu kurondera icandago, nyabuna batabaranye n'ahandi hoho. Basha nukuri abantu barahera, abagwariye mu mihira ni benshi, abari ku bitaro ni benshi, aho umuntu ashobora kuja no kuraba umuntu wiwe agwaye bakamwankira ko ashobora gushika aho abagwaye bari, kukwanka kwanduzanya iyo ngwara y'agasama.